TV. Turabaramukije abakunzi ba Silent Vibes na cyane abakunzi ba Worship Time, umwanya wo guhimbaza. Tubahaye ikaze, turabakunda kandi namwe turazi ko mudukunda cyane. Ikiganiro ni ikiganiro cyo guhimbaza tubashikiriza imisi yose ku wa Mungu. No musoro tubafitiye abatumire tuza kubana natwe nkuko bisanzwe, tuza kubana muri no mwanya wo guhimbaza no gutazira Imana. Ugumizeko kandi ntuveko, turabahaye ikaze kugira batwidondore. Ego, je nitwa Nivyao Jean Thierry, nkaba ndi umupapa w'abana babiri, bana yarangiriye neza. Kindi nkaba shima Imana, ndakijijwe, ndi umuririmbyi kuri Église Vivante de Jésus Christ kwijabe. Murakoze. Merci beaucoup. Mugenzi wawe hano? Nanje amazina yanje ni Jimmy Nishimwe. Nkaba ngira umusore, nkaba nkijijwe, naje nkaba ndirimba hamwe na Thierry kwishengero rya Église Vivante. Merci beaucoup. Abakunzi bacu abarundi bo tugira tubane mu no mwanya wo guhimbaza no gutazira Imana. Turi kumwe na Thierry, turi kumwe na Jimmy, sivyo? Abarundi bo tugira dusangire uno mwanya, ariko imbere yuko twinjira mu mwanya yezina nagoma sabe umwe muri mwebwe sinzo wariwe adusengere gatoyi imbere ko twinjira mu mwanya yezina guhimbaza. Kazi Reka dusenge. Data, turagushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye mwami uko umwanya waruzi, tugushimiye kuba hano hantu muri no studio, turagushimiye kuko gahunda zose ugenda uzikurikirana. Rero turakweretse ibigiye gukoreka byose, turakweretse kino kiganiro. Mana, turagushimiye ko ikiganiro kigiye gufasha benshi, na kanatsinda tugiye kuvuga ivyawe kandi tugiye kuvuga izina ryawe. Urakoze rero, urashishikara kubana natwe, utugirire neza mu biza gukoreka vyose, icubero kishize kuri cyawe ubu niyo bitazoshira, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu dusenze. Amen. Kaze rero muri studio za Silent Vibes, mwumve mutekanye, mumerewe neza, feel free nk'abari muhira. Ya, umwanya no wanyu rero twinjiye mu mwanya wo guhimbaza. Kaze tazire. Ubereye amashimwe mwami, Ubereye amashimwe mwami, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe mwami, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe mwami. Izina ryawe ni igitangaza, izina ryawe ni igitangaza, izina ryawe ryiza, izina ryawe ryiza, izina ryawe ryiza mwami, izina ryawe ryiza, izina ryawe ryiza, izina ryawe ryiza mwami, izina ryawe ryiza, izina ryawe ryiza, izina ryawe ryiza, izina ryawe ryiza mwami, izina ryawe ryiza, izina ryawe ryiza, izina ryawe ryiza mwami, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe mwami, ubereye amashimwe mwami,
ubereye amashimwe, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe mwami, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe, ubereye amashimwe mwami. Haleluya. Hallelujah. Data wo mwijuru turagushima, dushize hejuru izina ryawe, amashimwe yacu abana bawe, dushima ibikorwa vyawe, data wo mwijuru, Data wo mwijuru turagushima, dushize hejuru, dushize hejuru izina ryawe, amashimwe yacu abana bawe, dushima ibikorwa vyawe, umwami mana yamyeho ariyoka ndaje, umwami mana araganje ibihe vyose, umwami mana yamyeho ariyoka ndaje, umwami mana araganje ibihe vyose, narindizi natarirya Yesu, narindizi natarirya umwami, narindizi natari hirya Yesu, rikwiye gushimwa, rikwiye kubawa, rikwiye gushigwa hejuru, narindizi natarirya Yesu, narindizi natarirya umwami, narindizi natari hirya Yesu, rikwiye gushimwa, rikwiye kubawa, rikwiye gushigwa hejuru. ntarindi zina mwami, ntarindi zina rikwiye gushimwa, ntarindi zina rikwiye guhabwa icubahiro atari irya Yesu. Tuguhaye icubahiro mwami, turagushize hejuru nk'abarundi, turagutazira tugushize hejuru, twemeza ko ari we gusa ushizwe ukwiye gushimwa, ukwiye gutazirwa. Amahanga yose, amoko yose, indimi zose, urabere gushimwa kuva aho izuba riserukira gushika naho rirengera amani. Haleluya, haleluya, urakwiriye mwami, urabereye gushimwa.
ntawe usa nawe, ntawe usa nawe. wanyu nawe mwami. Haleluya. Haleluya. Uri nkomezi naniwe, uri ubutunzi ndondera, uri byose muri byose, ndakurondera ko byose, ndakurondera ko byose mwamundese no bangowe, uri byose muri byose. Igihe nvyura iyo nyote umara inyota, uri byose muri byose. Wikoreye ibyaha byanje, warazutse ndagushima, uri byose muri byose. Mwami Yesu, Yesu mwagazi w'Imana, izina ryawe rirabereye. 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 Izina ryawe rirabereye. Izina ryawe rirabereye. Izina ryawe rirabereye. Haleluya. Haleluya. Imana ni nziza, ni nziza cyane. 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 Haleluya. 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 Ni nziza cyane. Haleluya. Oh, amina, amina, amina. Mana uri mwiza, uragororotse, uri mwiza cyane Mana. Twubashe izina ryawe, tugushize hejuru. Aya masaha turavuze ko wera, turavuze ko ugororotse mwami, ntawe usa nawe by'ukuri. Ushimiye ko uri kuragendera imitima yacu mwami, tushimiye ko uri kuraganiriza imitima yacu, tushimiye ko muri ano matazirano imitima yacu ikirahwana nawe mwami. Muri zino ndirimbo zivuga ubwiza bwawe, zivuga ubukuru bwawe, zivuga icuri mwami, turagushize hejuru mwami.
imitima yacu iragushize hejuru. Habwa icubahiro Mana, habwa icubahiro. Kundira imitima yacu ihwane nawe Mwami, kundira ubuzima bwacu bugumbire wewe Mana, twihishurire Mana, turagukeneye, turakunyotewe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Oh, Imana ishimwe. Merci beaucoup. Merci kutwinjiza ahantu nk'aha by'ukuri. Ko ariko badukurikirana, ariko bakwirana ikiganiro, nibaza by'ukuri ko imitima yacu, imitima yanyu kirasubira kugumbira Imana. Niyo ntumbero ya kino kiganiro, kugira ngo biciye muri kino kiganiro, peu importe ubuzima urimwo, peu importe situation urimwo, uriko uratwitegereza, uriko uratwumviriza, ariko turifuza ko biciye muri zino ndirimbo, biciye muri kuno gutazira, dusubira kumva akanovera k'Imana. Twizera ko ari byo biriko biragushikira wowe uriko uradukurikirana. Ushobora kuba indirimbo utaruyizi, amajambo utayazi, mugabo kandi birakunda ko umutima wawe uba connected n'ino mpwemu, birakunda ko umutima wawe uba connected n'ino spirit. Ndagomba ntutakaze n'umusegonda n'umwe. Ushobora kuba twumviriza uri mu modoka, ushobora kuba twumviriza uri mu cumba, ushobora kuba twumviriza wicariye muri saro yawe, ariko ndagomba ngo umutima wawe ntutakaze n'umusegonda umwe. Wiyumvire ku Mana muremyi, wiyumvire ku Mana mutanga bugingo, wiyumvire ku iyo Mana yaguhaye impwemu zo guhema. Abandi bari mu bitaro kumbure barimwo ivyuma bibasubiza impwemu, wiyumvire ku iyo Mana yaguhaye kuba umeze neza, kuronka itiro. Abandi bariko banywa ibinini batera gusinzira, wiyumvire ko ubwo buntu butangaje. Iyo tuvuga ko atayihwanye nayo, hari impamvu nyinshi. Wiyumvire ko iyo Mana yakugaburiye, yakwambitse. Wiyumvire ko iyo Mana yaguhaye ubuzima, yaguhaye guhumeka. Hanyuma wifatanye natwe mu kuyibwira ko ishizwe hejuru, wifatanye natwe mu kuyibwira ko atawe basa, atawe bahwanye. Hallelujah. Yes. Twese hamwe turavyizera, ibimbamwo vyose vyature, ibinkikuje biremeza. Twese hamwe turavyizera, n'amajuru arabizi kuri Imana, kuri Imana, kuri Imana. Yo niwe jo bwiza ngawe, ndatangazwa n'icubahiro cawe, ndatangarira ukwera kwawe, nkarengirwa n'ivyiza ukora. Iyo niwe c'ubwiza bwawe, ndatangazwa n'icubahiro cawe, ndatangarira ukwera kwawe,
Yesu konda ibimbamwo vyose vyature ibinkikuje biremeza twese hamwe turavyizera n'amajuru arabizi kuri Mana oh kuri Mana kuri Mana kuri Mana kuri Mana kuri Mana uganje mu majuru Rimana kuri Mana ibimbamwo vyose vyature ibinkikuje biremeza twese hamwe turavyizera n'amajuru arabizi kuri Mana kuri Mana kuri Mana kuri Mana wewe kuri Mana kuri Mana. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Katuganire gatoyi. Merci umwanya. Yeah. Nibaza ko ariko dukurikirana tuvyumva kumwe. Ariko imbere ko tubandanya nagomba tuganire gatoyi. Abo dukunda gukorana nkunda kubabwira nti numva amajwi ari sawa, numva koze neza. Ririmba indirimbo mpimbazamana rero ntimukunda kuvyemera gose cyane ngira mwanka kwishira hejuru ariko vyukuri numva ari sawa nukuri murabikora neza cyane ariko adukurikirana mu dutunge inyuma y'umwanya nk'uwo hari gihe amajambo atari menshi hari gihe amajambo atari menshi gose ariko nagomba tugane gatoyi Thierry kano kanya turagafata n'ivyo duhimbaza Imana turagafata tuba mu mwanya nk'ubu abantu kanaka baturongorera mu mwanya wo guhimbaza Imana mugabo kandi turanafata n'akanya ko kuganira ku bikorwa vyabo si biba bihari alors rero nagomba gusa no kubaza ibintu byo kuririmba ni ibintu utanguye ryari hari kubwira ati il y a 2 ans ndabitanguye hari kubwira ati nivyo mu bwana ni ibintu byo guhera muri Sunday school wewe ibi bintu ni hereditere ni vy'abavyeyi hari ababivukana bimeze gute batanguye ryari murakoze cyane kumbaza ico kibazo nkuko wareje kubivuga nyine igihe turi muri uno mwanya biragoye hari gibura amajambo zitangiye guhimbaza Imana birarengera amajwi meza tonze neza
umva uhimbaza Imana bivanye n'icyo yagukoreye bivanye n'iciro ubwayo rero hari igihe rero amajambo arenga nk'ubu tukaba twamaze gushika muri kino gihe ahubwo utangiye kumbaza nka nsubira kuja mu ariko nakundirikanisha ikibazo gerageza yego murambajije uti byo kuririmba mwabitanguye ryari kigiye kingana iki byo kuririmba sinzi ko novuga ko ari ibintu bireretere nkuko waroje kubivuga ariko ni ibintu byo mu muryango twatangiye kuririmba twese ko tuvukana turi bato na jewe rero natangiye kuririmba nk'ikiri muto cyane muri Sunday school ngira hari igihe utabura nagira no kujayo usinzi kuririmba tukunda kuririmba muri Sunday school bibindi umva nivyo guhera kera byatangiye yego mugabo twabitangiye nk'ikiri umwana yego nivyo muryango biri mu maraso merci beaucoup hanyuma nashaka kubaza hari ibikorwa vy'iwawe ku giti cyawe umaze gukora uretse ibituba dukora mu ma churches yacu turimo ama église locale ariko bavyo wamaze gukora Jean muri bino byo kuririmba indirimbo ziwawe personnelle yego mbo ntibimaze kuba byinshi mugabo ndamaze gukora indirimbo zimwe ziramaze gusohoka izindi zirasohoka izindi ko cyazandika ariko ndamaze gusohora indirimbo iyo nahereye ko nayitanguye kera narasohoye indirimbo mu 2005 ndibaza yitwa nguhevye nojahe icyo gihe ngo ubuhinga bwa none ntibwari bwa kuzibika ibuka twareza kuzikora ukajisha kuri CD ndashima n'Imana kubwa Fabrice niwe yamfashije gusohora indirimbo ya Fabrice Nzeyimana kweli turamuramukije yego haravyumve ko ndamushimira kweli Fabrice Imana igumugisha mwinshi cyane ndibuka mfasha kuyisohora anyigisha nyereka nyene ndabigenza muri stress nyinshi tuko turashira mu koje nabigitega ariko namfasha kugira ngo nduge rero ndamushimiye cyane hano mu Rwanda n'umupfaso wiwe Maya Imana igumugisha mwinshi Fabrice sinzi ko avyibuka ariko n'ubu ndacyavyibuka ndimbo nguhevye noja iyo niyo natanguye gusohora hari izindi rero mperutse gusohora bita ntituzigira twibagira ntituzigira twibagira iri kuri chana yanje hanyuma n'izindi nasohoye zitarahera yego ayo utadatura hambaye n'indi rero narabambye ko no musi yo birikirahera bitakugicanira zirarembye ni nyinshi wala numva ibikorwa bihari turashimiye Fabrice yagufashije nibaza ko gano gana azocumva kandi akumva kumushimiye nagomba kubaza wari wagacishijemwo indimbo zawo zikenera izihari yo zisanga he si nyinshi uretse iyo sinzi ntituzigira twibagira yego iyo isanga chano yawe yitwa gute yitwa Nivyawe Thierry umurondere vraiment murabo ko harimbo kiwe yasohoye hanyuma amasabone abe menshi mugerageze vraiment muduze yego urandika ntituzigira twibagira bice biza turizeye ko tuzoronka akaryo ko gushaka izo zindi tuko twazanditse kera donc nyinshi turazirimba muri eglise ariko numva ko byari bikenewe ko tubishiraho kugira ngo abantu zibafashe hari makuru numvise nyene ko ushobora kuba ufite indirimbo zitari nke abantu bakoresha ama eglise kumbure ngira ngo mukurangiza uraza kurima uturimbo tubiri twiwawe nyambara tuzoba turi koni abantu basanzwe bakoresha twiwawe ariko hagati aho hari ikintu agomba kubaza wavuze ikintu ciza c'umuntu yagufashije kandi n'ubushibuka yagufashije muri hari 2005 murumva ko ari kera vraiment haciye imyaka myinshi bagenzi mugabo no baracibuka umuntu yamufashije kusohora iyo ndirimbo ariko arasohora ico gihe nagomba kubaza kuri ico kintu nyene mbega muri kino gihe ubona abaririmbyi muri iyi ndirimbo zo guhimbaza Imana kumenga haragacerere habaye iki niho muriko murakora bimeze gute ego murakoze cyane kubw'ico kibazo benshi barako baravyibaza ego twarabaye mu bihe dufise Fabrice nyene bakiri ngaha ba David wamengo
kuririmba biriko biragira cyane barasohora ariko kuva aho umengo baragiye ngo yakibiba yego rero nibaza ko ngira ibintu byose bivana n'igihe cyabyo ariko nkuko bivuze nyene aragacere mu gasa gacere yego ndibaza ko hari kiriko kirakogwa yego benshi bariko barakora ariko kandi sinirengagije ko nkumbure tukeneye kandi kuzana umuvyuko baza no gutazira nkumbure turumva maxi ku studio n'indirimbo ko akenshi ari gihe bikorwa bifise ubwo ukasanga ntivyagiye ku mugaragaro ariko reka twizere ko mu misiza hari ikintu kigira kibe yego nkuko namwe mwabitanguye Imana iguhumugisha iki kiganiro amina kandi twizere ko kizoshishikara kwaguka gutera imbere cyane yego kugira ngo n'indirimbo aba bariko barazandika zijabona yego nivyo ariko turizera ko mu misiza kameme ikanguro rigera ivyo guhimbaza no gutaza yego murakoze cyane Thierry abaririmba indirimbo zo guhimbaza Imana n'igihe cyanyu vraiment n'igihe cyanyu mana ko Siren yafashe ya mbere mu kubaha umwanya n'ikibanza ubu n'ubutunzi bw'igihugu abatumire tuguma ducisha hano murabona ko abadukurikirana murabona ko ari abantu bafite umutima n'ubuhinga n'ubushobozi na talent sivyo rero nibaza ko vy'ukuri vuba hagiye kuboneka indi generation sinzo twaganiriye muri aho heje kuvuga nabonye natubiye nkuko yatubwiye ati nibaza ko ari gihe ati twebwe iyi generation yacu nivyo wamenga yarashininze gose ati mugabo no munsi hari abandi kandi gihe cyabo kigiye kuza natugiye kubitega voilà nuko sinzi ko mugenza bara kandi kandi yo kongera ko wewe bimeze gute byo kuririmba wabitanguye gute hari ndimbo ziwawe personnel ufise nawe bon naje natanguye kuririmba neza professionnellement en 2017 gusa kuririmba niyo ngabira no kuva nkiri umwana nibonako kandi n'uno munsi iyo ndayihamya cyane tanguye kuririmba kuva nkiri mutoyi mu mashure naronka yose kuri yose muri sha nangura kuririmba muri 2017 none natanguye neza nangura kuririmba muri chorale mu mwaka wa 2018 muri chorale turi kumwe n'ivya Thierry mu ndirimbo ofisi ndafite indirimbo zanditse nako niziraje habona d'accord yego mwumva ko abantu bose bari ku kivi bari ku murimo natwe muri Siren turabifurije amahirwe menshi muri izo projet mufise nizo muri kazoza gospel yo mu Burundi izi ndirimbo zo guhimbaza Imana nibaza ko igihari ikivyukuri ko umuvyuro usubira kuboneka hakaboneka urundi runganwe nk'abo bantu wari uvuze ba Davidi ba Fortran na Fabrice haboneka indi generation y'abantu baduzi icubahiro c'Imana mu guhimbaza Imana Wala nuko nibaza ko ariko dukurikirana tutobicisha amajambo reka tuje mu kanya ko gusa n'abarangiza kumbure ariko kandi tugwa kanya cishiza ko nko turimo nka tubiri mutwi wawe katugire nka kubaza gusanga kuri cyo ngira ntabyo nituzigera twibagira ya misozi na vya biyaya hagati y'ivyo vyose mana himbazwa nituzigera twibagira ya misozi na vya biyaya hagati y'ivyo vyose mana himbazwa watubereye umwizigirwa naho tutabaye abizigirwa dufise icibutso cibikomeye wadukoreye nituzigera twibagira ya misozi na vya biyaya hagati y'ivyo vyose mana himbazwa abenshi muri twe mana wadukuye akomeye mbegi ataba wewe uko abariko natwe tuvuga mbese nindeyo nyibagiza ca kiganza cawe ciza kenshi wamfashe ukuboko sinigeze nshika hasi nituzigera twibagira
ya misozi na vya biyaya hagati y'ivyo vyose mana himbazwa urabikwiye nawe usa nawe mana himbazwa icyubahiro ni cyawe mana himbazwa urabikwiye nawe usa nawe mana himbazwa. Amen. Ndirimbo ni ukuvuga ngo tizokwibagira aho Mana dukuye. Imisozi ni ukuvuga ngo nahantu hari hakomeye twagiye turaca. Ibiyaya nahantu horoshe twaciye. Rero hagati muri ivyo vyose ntituzovyibagira, ariko muri ivyo byose turavuga ngo Mana himbazwa. Amen. Reka turirimbe yindi ivuga ngo wowe utigeze uhora, nigeze ahora igihe bose bari banumye, nigeze anuma igihe bose bumva ko bidashoboka. Uwo ni Yesu Umunyanazareti tuvuga. Wewe utigeze uhora bose banumye, uzingurura cya gitabo. We wahagurutse bose bicaye, utindagiye naho bigumye. Wewe wemeye kunywa kuri ca gikombe iyatabawe mbandiye. Turi hano mwami twemeza ibikorwa bikomeye Yesu wakoze. Twibutse za mbabazi zawe, za mbabazi z'amahoro, bitumye turirimba uri mwiza. Turi hano mwami twemeza ibikorwa bikomeye Yesu wakoze. Twibutse za mbabazi zawe, za mbabazi z'amahoro, bitumye turirimba uri mwiza. Uri mwiza Mana, uri mwiza. Tuturimbo turaryoshe vraiment. Amen. Ndashaka kubaza indirimbo ya nyuma uhereje ko isigura ikati wayanditse uri mu bihe bimeze gute? Indirimbo nayanditse nayironse turi hano mu masengesho. Ushobora gufata mikoro ni bon. Turi mu masengesho rero urumva ndibuka ico gihe tuko turasenga. Haza igicapu ngira nabona nka filme. Nabonye filme igihe ijya passage iri mu vyahishuriwe Yohana. Nibaza ko ari igice cya 5 aho bibiri tubwira ko mu ijuru habaye inama. Mu ijuru harabaye inama ubwo Imana data irabaza ngo mbega ninde yomanuka gucungura umwana w'umuntu. Usomye ya passage urabona ko cyari kibazo kibajijwe. Yohana yabibonye ari mu kizinga Patimo. Kuko uriko urasoma Yohana avuga ngo mbona ngo ndabona ibyagiye kuri ya ntebe ngo n'umuzingo w'igitabo. Imana ibaza ngo mbega ngo ninde yoshobora kuzingurura kino gitabo. Amatanure n'ibikimatanije byumvikana ninde yo kwitanga kugira ngo amanuke gucungura jewe na wewe. Rero icyo gihe ndabibona nka filme. mbona Yesu ahagurutse kuko ikibazo cyarabagijwe abura n'umwe yucishura kuko
hariho abantu bari bakikuje bari aho hantu Yeah. bien sûr ibinyabugingo n'abandi bantu n'ababa bari muri présence y'Imana ariko nkuko Yohana yamubonye kuko ngo urasoma iyo passage urasoma urabona ko Yohana ngo hageze igihararira kuko ngo harabuze ngo n'umuntu numwe yohaguruka ariko Yohana acavuga ngo marayika ngo arambwira ngo Yohana ngo ntacurira ngo heraba umwagazi w'intama w'Imana harahagurutse kugira ngo amatanure ishashara amatanure imatanyije kirya gitabo rero nje ndabibona nka filme ndavuga ngo wewe wahagurutse bose bicaye wewe wemeye kunywa kuri cya gikombe uriko ko ari gikombe yabonye ari Getsemane wewe yatabawe mbandi rero mbona iyo filme mbona bose bicaye mbona hari ahantu bose bicaye mbona Yesu we hagurutse nakujya baba nabibona nkuko umengo ni mu nama ahantu umuntu ariko arakoresha inama batije nabona bose baratinya ariko umuntu chava mu muntu umwe rero wowe utigeze uhora bose banumye wowe utigeze wicara uhaguruka donc bose bicaye nikore nabibona rero kubandanya mu nyuma rero ndavuga nko turi hano twibukiza imbabazi zimwe kuko ni imbabazi gusa zabitumye imbabazi zabitumye kuko nta muntu yari yagize intercession ngaha ku isi kugira ngo yemere guhaguruka ni imbabazi ziwe rero iyo ndirimbo niko yaje turahana mu masengesho numva rero isohora rero iradufasha cyane yego murakoze merci beaucoup nawo bimara nawo vuga yose ngo yamare ariko vraiment turabashimiye byukuri uvuye ku mutima merci kuri no mwanya mwatanze merci kwitaba utumire tugasangira kano kanya twiza tudakekeranya ko aka kanya gasubiza ubuzima muri twebwe byukuri ariko badukurikirana nibaza ko ababitahura naho buri mvuzi mu bihe mu mwanya nk'uyu amajambo ari yakama byo gushwashwanya bikanka rero muze muradutunga byukuri ni kirere kiba kihari. Alors merci beaucoup akoze gutanga umwanya akoze kwitanga ya ego turashimiye ku mwanya wanyu mwatanze merci no ku ndirimbo nziza makoresheje twefuje n'amahigwe murakoze cyane mu migambi yanyu yo muri kazoza ikorwa maze gushira habona tubuza ariko badukurikirana ko yavuze chaîne yiwe ayisubiremo ego ni vyayo Thierry mugende hanyuma murabe indirimbo amaze gushirako mugire sabone hajya munsi hanyuma ikiganiro donc indirimbo yiwe muyipartage abandi mugire na commentaire murakoze cyane voilà nuko sinzi ko arajambo kanyuma imbere ko turangiza ego akajambo kanyuma no kugushimira iyi televiziyo yanyu nukuri numugisha kubona ibihe nk'ibi hari abari ko bariyumvira ko igikorwa cyo guhimbaza no gutazira coje imbere kuko ntihenze uru n'urufunguruzo rugurura ibitangaza mu isi kuko ni benshi bataziriye ni benshi bafashe umwanya wo guhimbaza no gutazira babona kugira neza kw'Imana rero kubwino televiziyo ndashima Imana yego amen na nyene yo itanguje byose na logistique Imana impumugisha yego Imana yahezagire cyane amen shimira nawe asante merci beaucoup voilà nuko sinzi ko arajambo kanyuma umugenzi wawe mwagendanye nanje turabashimiye cyane gose ko namwiyumviriye kuduhamagara gadusangira ibihe vyiza nk'ibi nibihe nkunda cyane ku bwanje ndakunda guhimbaza umwanya wa mbere kandi ibi nibihe tuzobandanya no hiyo mwijuru kinshi kuko tuzobandanya tugituma no muri umuntu wese akadukurikira twamana umutima wo guhimbaza aho turi hose uje turi ngo byose umutima wo guhimbaza utwamwemo murakoze cyane yanwa dutumiye. Merci beaucoup ariko badukurikirana murakoze cyane twizera ko mwagize ibihe vyiza tuzosubira dimanche prochain nk'aya mango merci bye bye.